icambere nuko twobamenyesha yuko igikorwa twateza gukora nk'abashingwamanza canke nk'amashirahamwe yigenga twagikoze ni ukuvuga kwegeranya ibimenyetso bigaragaza yuko ivyaha bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu vyakozwe, ababikorewe n'abakekwa kuba bari inyuma yo gukora ivyo vyaha. Ivyo rero vyarakozwe mu gihe nyaco, biratangwa mu biro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ari naco gituma ivyo biro vyahavuye bishobora kumvisha igisata ca mbere c'iyo sentare mu gutanguza amatohoza mu mwaka wa 2017 mu kwezi kw'icenda. Kuva rero mu kwezi kw'icenda nivyo ibiro vy'umushikizamanza vyaratanguye amatohoza, ni ukuvuga yuko bifatiye ku makuru vyaronse, ibimenyetso, ubuhamya n'ibindi vyaciye bitangura amatohoza, birumviriza bamwe mu bakorewe ivyaha, birumviriza na bamwe mu bakekwa kuba bafise ico bazi ku vyakozwe. Iyo ni intambwe ya mbere. Umunsi rero n'ivyo haraheze imyaka hafi indwi bariko barakora amatohoza. Ico tudakekeranya nuko igikorwa kibandanya kandi baronse ibikenewe bikwiye kugira ngo bashobore kuja ku ntambwe igira kabiri. Ico twovuga uwu munsi nuko ibikorwa bikorerwa mw'ibanga ku nyungu zibiri. Iya mbere ni iyo gukingira abakorewe ivyaha n'imiryango yabo, iyindi ya kabiri nayo ni inyungu y'ubutungane, kugira ngo amatohoza ntihagire abayahuvya. Ivyo rero turizera yuko tukizeza n'abakorewe ivyaha yuko uko bigenda uko ariko kose, naho imyaka iriko iraba myinshi, ubutungane buri ku kivi, ibiro vy'umushikizamanza biri ku kivi, buzoca canke umwanya n'umwanya bazoheva bashire inguvu mu kugurura imanza nyezina, mu kurungika imitahe abakekwa ko baba bayikurikirana. Ivyo rero icitotangaza abantu nuko bishobora gukorwa mu buryo butamenyerewe ku vy'Uburundi, kuko murazi n'igihe amatohoza yugururwa vyafashe ubundi buryo, kuko muzi ko Uburundi bwanse bwisokoye muri ayo masezerano ashiraho sentare mpuzamakungu, bukankira n'abagira amatohoza. Ni ukuvuga yuko n'irungikwa ry'imitahe rishobora kuba mw'ibanga, kugira ngo habe gushira inguvu mu gutuma abakekwa bahagarikwa. Abantu rero bomenya yuko umwanya uri mw'ibanga, amatohoza azoshobora guhera hama bakarungikirwa imitahe, bishobora kuba mw'ibanga canke akaba ari imitahe yuguruye. Ico abantu bomenya nuko ibikorwa vy'iyo sentare bibandanya kandi bifise ku mutima ubutungane kuri abo bantu. Ivyo rero bizoshika, biri mw'ibanga, ntawomenya ati nejo canke hirya y'ejo. Ariko ico abantu bomenya nuko ivyaha vyakozwe n'ivyaha bidahanagurika, n'ivyaha bitagira ikigongwe, naho mu myaka 5, 10 canke 15, ico bomenya nuko ivyo vyaha bizokurikirana.